Un saludo a todos los intasho hermanos kuri bene data reunidos bose allá bakoraniye hariya con el reverendo hamwe José na Revera Hernández, Jose Hernandez que están temprano en la mañana bari mu estudiando, gaturuturu mu gatondo leyendo, bariko repasando bariga basoma los basubiramwo mensajes ubutumwa del ángel del Señor bwa Jesucristo, marayika William Soto w'umwami Santiago, Yesu y Kristo también William los So estudios Santiago bíblicos, ndetse n'inyigisho za Bibiliya y también los hermanos allí ndetse na bene data allá hariya eso es en hariya ni Talcahuano, muri Talcahuano Chile, y también Shiri en ndetse Santiago, no muri Chile, nuestro hermano Santiago Alan Shiri Patricio mwenda también Taram desde Patricio temprano nawe nyene están uhereye mu gatondo estudiando uhereye mu en gaturuturu las mañanas, yariko y ariga no mu tan solo ellos, gatondo sino kandi que sabo gusa en todas partes ahubwo de mu América micungararo Latina yose yo muri Amerika Latine y en Estados hamwe no Unidos, muri en leta España, zunze y en todos ubumwe los muri lugares Espanya ahantu se hose levantan temprano en la mañana baravyuka hakiri kare cyane mu para gatondo kugira ngo encontrarse con Dios. bahure ¿Y dónde más n'Imana barondera encontramos con umwami Dios? mbega none ni hehe duhurira En su n'Imana palabra, ni mu ijambo ryayo porque kuko el verbo jambo que era con Dios y era yahoranye Dios, n'Imana akaba el Imana verbo jambo se hizo carne yayigize umubiri y yarambaye habitó entre umubiri nosotros. nuko aba Y hagati eso muri fue en su twebwe primera venida. kandi aho hari mu kuza Pero ese kwe kwa verbo, mbere esa ariko palabra, jambo iryo jambo se estuvo yamye desplegando en todos los yigaragaza mensajeros yigaragariza mu ntumwa zose dispensacionales y de edades, iz'ibiringo n'ibihe desde by'ishengero Adán uhereye hacia acá. kuri Adamu kugeza ubu Se hizo carne en toda su plenitud. yarambaye umubiri mu en mwuzuro we Jesús. wose muri Yesu En cada mensajero, no una muri buri porción ntumwa de la umugabane palabra del verbo. w'ijambo wa Y la jambo palabra kandi que ijambo Dios estuvo ariryo en medio mana del pueblo. ryamye riri hagati mu Y bantu el pueblo abantu nabo tenía ese contacto con bari Dios bafise uko guhuzwa a través n'Imana de la biciye palabra. mu ijambo y en las kandi edades mu bihe de la by'ishengero iglesia mu bihe también Dios by'ishengero naho nyene estuvo Imana manifestado naho en medio yamye de su pueblo yigaragariza mu ihanga ryayo en medio del mensajero de cada edad biciye mu ntumwa ya buri y gihe él se manifestó en esa porción kandi correspondiente yarigaragaje a cada muri edad. muri uwo mugabane Se manifestó uhwanye na buri gihe Esa teofanía de Dios, harigaragaje iyo teofaniya el y'Imana jambo que es la palabra, en su mensaje ari wari jambo mu ntumwa yiwe bityo mu yandi majambo abantu bari bariko barahabwa parte n'Imana de él igice por cayo medio de la palabra biciye mu ijambo que cada mensajero estaba dando iryo para buri cada ntumwa edad. yose yariko iratanga muri buri gihe Y kandi como en el tiempo de Moisés, nko mu gihe ca Mose que ellos mismos pidieron, aho dijeron, bo nyene no nos hable ubwabo Dios, baravuze barasaba sea a bati través de Imana Moisés. ntibari yutubwira ariko Ellos itubwire biciye entendieron muri que esa Mose era la manera bo bari batahuye de Dios yuko hablarle ubwo ari bwo buryo Imana al pueblo, a su pueblo. iganirizamwo abantu bayo Y en este tiempo muri iki gihe naho nos encontramos con Dios naho nyene turahura través n'Imana también de su turahwana palabra, n'Imana biciye mu del ijambo mensaje. ryayo ubutumwa y allí kandi tenemos esa aho comunión con Él, turaheza tukagirana ico kiyago nayo la parte mu de la gice cual cada uno de nosotros aho necesita umwe wese muri twebwe recibir y comprender aba akeneye kwakira no los gutahura misterios de Dios. amabanga Ahí es donde y'Imana vemos a Dios aho niho tubonera manifestándose Imana en yigaragaza medio de cada uno de yigaragaza nosotros. muri umwe wese muri twebwe Y así kandi como cuando vemos la naturaleza, nk'iyo turavye ella se ivyaremwe refleja muri vyo allí y se aho muestra, haragaragarira la resurrección. hakiyerekanira umuzuko o sea, ni ukuvuga ese ciclo divino de iyi vida, ntamboko y'Imana muerte y y'ubuzima resurrección lo vemos urupfu en n'umuzuko los diferentes turabisanga turabibona etapas mu de ntamboko la zitandukanye naturaleza. z'ivyaremwe El sol sale, izuba alumbra y por la rirarasa tarde, rikamurika se esconde, ve, rikaka es ku mugoroba naho rikarenga muerte murabona y ni resurrección. ubuzima Y urupfu así hamwe es, a Dios n'umuzuko lo vemos en uko todas las niko cosas, rero bimeze pero Imana más lo nayo vemos tuyisanga mu es bintu en su byose palabra, ariko aho en el tuyisanga mensaje. cyane ni mu ijambo Ahí ryayo mu vemos a butumwa Dios aho en todas las niho cosas. tubona Imana mu bintu Así que por las byose mañanas es nuko hermoso, rero mu gatondo ni y byiza en todas las cyane horas, pero en ndetse las no ku masaha mañanas yose ariko es mu hermoso gatondo niho heza estar cyane así en comunión con kuba Dios, uri mu bumwe escudriñando el n'Imana mensaje, la palabra. ugenzura ubutumwa ijambo kuko Recuerden que el hermano Branham ntibuke dijo yuko mwene data que Branamu yavuze el ko rapto sería en la ukunyakugwa kuzoba mu gatondo en la cuarta vigilia, mu izamu rya de kane 6 a 9 de la hagati ya mañana, sizeri na saa tatu zo mu Es un gatondo tiempo murabona en donde Dios, murabona ko ari igihe aún aho en ese Imana tiempo, ndetse no muri ico gihe nyene Él muestra yo que sería el rapto, irerekana ko arico gihe la kizoberamo resurrección y el kunyakugwa rapto.
umuzuko hamwe no Porque fíjense kunyakugwa que en la kuko primera venida mwiyumvire mu ocurrió kuza kwa también mbere naho en la nyene mañana la resurrección del Señor, umuzuko w'umwami wabaye mu y también gatondo fue en la mañana ndetse cuando kandi hari mu gatondo igihe Él se igihe le we reveló yabihishurira a igihe sus yihishurira abigishwa luego de biwe haberse revelado a nyuma las mujeres allí, yo kuba yarahajije kwishurira ba bagore luego hariya a sus discípulos. hanyuma O sea que yihishurira la mañana es abigishwa muy biwe importante. ni ukuvuga yuko Es mu como el gatondo día ari de ingirakamaro cyane ni nk'uyu Lo que munsi estuvimos platicando bimwe ayer, twamye tuyaga ejo la boda de ubukwe nuestro hermano Branham con bwa Meda mwendata fue un Branamu hamwe na 23. Meda bwabaye itariki 23 Y él, kandi mire lo que we dice allí en el mensaje, nimwumve apartando icyo la yavuze mirada hacia ngaha mu Jesús. butumwa Oh, bwitwa ngo mire Jesús, muhange porque es el amaso mismo Yesu canke murabe mensaje, Yesu uno lo kuko titularon de ubwo una butumwa manera ni y bumwe otro en otra, bamwe babwise uku que ubundi fue babwita de ukundi otra. Fue el 29 de bwavuzwe diciembre de itariki 19 1963. z'ukwa 12 mu gihumbi magana En 1963 este folleto en la página muri iki gitabo ku 18, rupapuro en rwa otros en la página 18 17, ku bundi naho ni ku rupapuro rwa dice, 17 yaravuze ngo yo estaba recostado nari cerca del ndyamye río, una iruhande partecita nada más, luego y'uruzi ustedes lean ni agace gato cyane lo otro. hanyuma namwe Yo muzosoma estaba ahandi recostado hasigaye cerca del río nari ndyamye y iruhande él y'uruzi me despertó una nuko noche nawe arankangura y mu le vi ijoro parado rimwe allí por la puerta. namwumvise ahagaze ku Él irembo dijo, arambwira ve y recógela ati genda y su umutware matrimonio será en este octubre, kandi el ubukwe buzobamwo 23. ku icumi nyene tariki Y eso es 23 exactamente lo que ivyo yo hice. nivyo Hemos neza neza vivido nakoze felices por la gracia twabanye de Dios. tunezerewe kubwo Nunca buntu tuvimos bw'Imana una discusión. ntitwigeze tugirana Ella ha amatati sido una dulce we yambereye amiga. inshuti nziza Vean cómo mwumva ingene el we ángel le dice marayika ve y yaramubwiye recógela. ati genda Recuerden que umutware mwibuke ko toda la vida del hermano ubuzima Branham, bwose bwa mwendata Branamu Dios estaba mostrando Imana yariko yerekanira lo que ngaho ico pasó la iglesia del Señor, icabaye las ku ishengero edades y ry'umwami también, mu o bihe sea, by'ishengero en su ni ukuvuga familia, ngo mu muryango las edades y wiwe también mu bihindwe by'ishengero lo ndetse que Dios estaría haciendo n'ivy'Imana izobira en el fin del ikirakora tiempo. ku iherezo ry'ibihe Y kandi él ahí escribe we octubre ngaho yaciye 23, yandika ngo mu kw'icumi tariki 1941, 23 igihumbi magana icenda mirongo ine na rimwe y también escribe ndetse tipo, aca yandika ngo es igual, urugero bingana viene iglesia, araje y ku escribe ishengero José, aca yandika ngo yozefu Cristo y Meda. kristo na meda Y sabemos que José es tipo kandi de turazi Cristo, yuko es como yozefu Dios ari lo urugero rwa reflejó kristo murabe ingene imana en la vida yashushanirije y los hijos mu del hermano buzima Branham, bwa mwendata lo que Branamu era hamwe no mu vivir más bana adelante. biwe ibyo izokora Meda, hanyuma siendo la esposa del meda nawe Branham, kuba yari umugore wa mwendata representa la Branamu iglesia ashushanya novia del ishengero Señor mugeni Jesucristo de ry'umwami su Yesu edad, Kristo pero ry'igihe también ciwe representa la ariko de nuestra kandi edad. ashushanya Y n'iryo vean muri iki cómo gihe el ángel le cacu dice, murabe ve ingene marayika yamubwiye ngo y genda recógela. umutware Eso nos habla ibyo bitubwira en el fin del tiempo, ku iherezo como Dios ry'ibihe estaría recogiendo ingene a su imana novia para izobirika llevársela iratwara en umugeni el rapto. wayo kugira ngo imujane mu Vean qué kunyakugwa hermoso murabona ko ari y qué ibintu byiza cuadro tan cyane hermoso él nos muestra n'ingene allí lo aho que aba es ariko aratwereka ese ibintu byiza 23 de cyane octubre que el ángel mismo le dijo aho itariki mirongo que na zitatu se z'ukw'icumi casara con aho niho Meda, marayika yamubwiye esa yuko muchacha, yokubakana na se casara meda con ella, ubwo mwigeme y lo que yubakane representa nawe allí ndetse n'ico esa, bishushanya ese hariya matrimonio. ubwo bukwe ico Así bushushanya que nuko vamos a rero decir ntidushatse que kuvuga yuko tiene que ser un 23 de octubre, hategerezwa kuba itariki mirongo sino na que zitatu z'ukw'icumi ahubwo recordamos esa fecha turibuka como la iyo del día de tariki nk'iy'uyu munsi la cual ariyo deseamos que ocurra hoy la resurrección en la turifuza mañana, yuko umuzuko uba mu gatondo hamwe no kunyakugwa pero ariko siempre estamos buri en gihe tiempo presente esperando las twama promesas mu que gihe ocurren en el día tugezemwo en que vivimos. turindiriye ko amasezerano aba Pero kuri uwo munsi nyene tugezemwo Eso nos ariko muestra ivyo que en bitwereka una mañana yuko mu gatondo Él kamwe vendrá por su mu novia. rukerera Y rumwe recuerden ko que we azoza azananye n'umugeni en una wiwe mañana kandi mwibuke dispensacional, la yuko mu dispensación del gitondo reino, c'ikiringo ocurrirá ikiringo esos c'ubwami grandes eventos mwibuke proféticos. yuko hazoba ivyo O sea bintu que en el bikomeye día cane de hoy vy'ubuvugishwa no kuvuga es un yuko uyu día munsi donde ari estamos umunsi a la expectativa aho tugavye de cane turyamiye esa amajanja promesa del twiteze ano masezerano yo Lo kunyakugwa hariyo Dios allí lo reflejó imana ngaho yayashushanirije esa directriz que le muri dijo el ángel buno burongozi yabwiwe parado na allí en la marayika puerta. ahagaze ngaho Vean. kw'irembo murabe Ese es el portero. uwo Hay un portero siempre en la puerta. n'umurinzi umuzamu buri gihe Ese hariho portero umuzamu kw'irembo le dijo kandi uwo muzamu lo que hiciera. yaramubwiye ivyo yokora
ibyo byose tuzogenda turabibona mu buryo bwagutse, bya bindi byose twavuga by'uwo ari we umuzamu n'irembo iryo ari ryo. kandi murabe no ngaho naho nyine aratubwira ku kunyakugwa. Imana irafise amasezerano akomeye cyane muri kino gihe kubw'umwe wese muri twebwe, ari twebwe turindiriye yuko ayo masezerano ashitswa muri umwe wese muri twebwe, kuko sa y'urundi runganwe na y'uru runganwa aya masezerano azoyashitsa muri uru runganwe nyene. nuko rero turabona bino bintu tukabiraba mu mfuruka zitandukanye, kandi n'ubu hariho ibindi twashobora kuvuga ku bijanye n'uyu munsi w'itariki 30 z'ukwicumi mu 1941 ariyo yabaye itariki aho marayika yamubwiye ati genda umutware, no kuvuga ngo niwubakane nawe. kandi muri ico gihe igihe ariko aravuga buno butumwa itariki 19 z'ukwicumi aho yari yakwije imyaka 22 yubakanye nawe. ni insiguro uguhishurirwa de cada escritura kwa buri canditswe que tienen diferentes cumplimientos, gifise ugushitswa kwinshi, kandi umuntu akwiye kubiraba byose kugira ngo aheze atahure neza iby'Imana yashaka kutwereka muri buri canditswe cyo muri Bibiliya no mu butumwa bwa Mwendata Branham. kandi murabe ingene ivyanditswe bishitswa mu buryo bwigwije, mu buryo bwinshi. nk'akarorero Mwendata Branham yatanze akarorero ka Yakobo, no kuvuga ngo Isirayeli igihe Imana yamuhamagara muri Egiputa, nahamagaye umwana wanje ngo ave muri Egiputa. murabe ingene ico canditswe cashikirijwe hariya, ndetse no mu gihe ca Yozefu se wa Yesu, igihe yamuhamagara yahamagara umwana wiwe muri Egiputa. murabe ingene kino canditswe gishitswa mu bintu bitandukanye. nk'igihe mwino minsi nariko ndavuga yuko navukiye muri Kanobana, no kuvuga ngo nduwa hariya muri Kanobana. nari hariya rero ndahamara imyaka 4 mu 78 aho ivyo noba nibuka mu byo papa yambwiye, Umberto yambwiye yuko muri ico gihe we ndibaza yuko yari Mwendata William hamwe na Huriyo, ndibaza yuko na Huriyo Cruz nawe nyene yari kumwe nawe, nuko bagenda kumurondera baramubwira ati gurisha ibintu byose ucuza muri Kayeye, kuko ndafise ibikorwa hariya wokora. mwiyumvire namwe umuvyeyi afise abana 5, nuko we ndibaza yuko yagurishije imbaho yari afise, canke kumbura hariho zimwe yazanye ariko izindi yarazigurishije, acazana ipiki, canke sinibuka yuko Mwendata William yamuguriye iyo piki papa Umberto, nuko aca aramurihira ibyo yategerezwa kurihira papa, aramufasha muri ibyo byose. arivyo buri gihe data yamye ashimira Mwendata William. nuko aho naho yamubwiye ati ingo muri Kayeye kuko ndafise igikorwa nshaka gukora, kubaka ihema. yamubwiye ibikorwa byinshi. aho naho yamubwiye ati hariya hari ibikorwa byinshi, kuva kugukubura kugeza kukugenda kugufata ingendo. umuntu ntiyumvira yuko mu bana biwe yuko aza gufata urugendo agende cyane. nuko uko niko rero yahamagawe. murabe ingene kandi ngaho hari ikintu cabaye, kuko yaramubwiye ngo ingo muri Kayeye. aho yaciye afata byose yegeranya byose ati tugende muri Kayeye. ashitse muri Kayeye, nuko aho araheza aba muri Kayeye. Imana iramuhezagira iramufasha muri byose, nk'uko byagenze no ku muryango mwinshi, umuryango munini ari nawo muri ico gihe nawo nyene waciye uja muri Kayeye. nuko nawo nyene uja kuba muri Kayeye,
ubu están ya hasta con ubu nietos y barafise bisnietos bamwe algunos. abuzukuru Ven n'abuzukuruza como bamwe Dios bamwe murabe ingene imana rero ayuda a sus ifasha hijos en abana todo bayo momento porque mu hay bihe un byose programa kuko detrás hariho de todo eso. umugambi uri inyuma y'ibyo Ven byose como bunyegeje todas las muri ibyo cosas murabe ingene ibintu byose se han estado cumpliendo, byagiye birashitswa cosas ibintu que aún no están escritas, bitari los byarananditswe cuales en el tema de hoy ari byo mu cigwa c'uyu estaremos munsi viendo tuza kuba algunas turiko de ellas turabona bimwe hasta bimwe muri donde nos dé byo el tiempo, kugeza aho umwanya uza kutwemerera porque gushikana kuko son cosas n'ibintu que estarían siendo n'ibintu cumplidas y bizoba biriko materializadas birashitswa bihinduka en ukuri este tiempo, y Dios bigaragazwa muri permite kino que sea gihe así para kandi que imana iremera ko biba no nk'uko haya kugira ngo imitaciones ntihabe de lo que Dios abigana estaría cumpliendo b'ivy'imana en este izoba iriko tiempo. irashitsa muri kino gihe Es como el escudo de ni Canóvana. nk'inkinzo ya Si kanobana usted se fija canke ese ambreme ya escudo, kanobana y we los escudos witegereje son de iyo Dios. nkinzo kandi Y algo hay ambreme allí zose n'izimana aho rero hariho que cuando ikintu usted lo mira, wewe ucitegereje witegereje ve, ico kintu kiranga por igihugu ejemplo, ca kanobana tiene dos nk'akarorero olivos, hariko imyelayo ibiri tiene también hariko un kandi sol, izuba el sol como saliendo, izuba se ve ntirimeze ahí nk'iririko riraka abajo, uravye ngaha hepfo niho riri tiene también una hariko corona, kandi n'igitsibo en la corona, si usted se ku fija, gitsibo we wihweje neza en la parte de mu arriba, gice co hejuru como si fuera una corona también, pero tiene tres kimeze torres, naco nyene o nk'igitsibo sea ariko que un hariko sinnúmero de iminara cosas itatu ni ukuvuga yuko allí hariko están ibintu colocadas vyinshi en ese escudo, aho kuri ico lo kirangantego cual canke ambreme muestra arivyo el programa vyashizweko divino arivyo también. vyerekana umugambi Todos los w'imana escudos son de Dios, dice el ibirangantego Salmo. canke ambreme zose n'izimana Y niko imwe mu zaburi ivuga el de Calley, por ejemplo, kandi también usted puede nk'ica ver allí kayeye mwe ngaho que está el murashobora kubona cordero sobre yuko el libro de los siete hariko sellos. umwagazi w'intama ari ku Y gitabo también, si usted se c'imatanije fija, ndwi kandi wihweje está kandi el harimwo toro harimwo n'ikimasa en el ishuri centro, iri hagati na hagati ese signo de eh, Tauro ico está allí también. kimenyetso c'ishuri canke O ikimasa sea, naco hay nyene muchas kirimwo cosas ni ukuvuga ko harimwo ibintu que Dios vyinshi nos hariho muestra ibintu vyinshi en los imana escudos. También hay yerekanira muri unas ambreme ndetse montañas, hay harimwo unos picos de n'udusozi montaña, y cuando usted udusozi mire, kandi we mira, witegereje forman una uravye W. utwo dusozi Y duca también hay ducapura un we río hariho kandi n'uruzi abajo, hariho uruzi en hepfo ese cerro muri hay utwo como agua, dusozi o sea, como un río. harameze nk'ameze Ven nk'aharimwo como Dios amazi ni ukuvuga ngo uruzi nos muestra murabe en ingene todo imana eso rero muchas itwerekera muri ivyo cosas byose que Él ibintu estaría vyinshi realizando izoba iriko en el irakora sitio, en el lugar, mu mostró el lugar allí, kibanza aho yarerekanye mostró ikibanza también qué yarerekanye misterio kandi estaría, mostró n'ubukozi también el buzoba buriko libro, burakora mostró yerekanye kandi tantas cosas n'igitabo yarerekanye ibintu las cuales vyinshi Dios estaría arivyo realizando imana izoba iriko en el fin del irakora tiempo. kw'iherezo ry'ibihe Y kandi vean cómo murabe ingene Dios en este tiempo nos imana está muri kino viendo gihe todas esas iriko cosas iradihishurira bino bintu que no estaban byose escritas, que le bitari dijeron, le dijo a byaranditswe Juan, el yabwiye ángel, no yohana escribas eso. marayika yamubwiye ngo Juan ibyo escuchó, ntubyandike yohana pero no yarabyumvise ariko de ntiyanditse lo cual ivyo estaremos hablando tuza kuba turiko turabivuga ko en este día, kuri uyu munsi en el tema que tenemos para mu hoy. cigwa dufise c'uyu Y munsi le pedimos a Dios kandi turasaba que imana nos abra kugira el ngo entendimiento, nos siga itwungure abriendo el ubwenge entendimiento de las ibandanye Escrituras, kutwungura ubwenge no porque lo que kuduhishurira deseamos ivyanditswe es que Él kuko ico twifuza venga y nos recoja, nuko iza que Dios se ikatujana manifieste nuko imana en medio de su yokwigaragaza pueblo como hagati Él mu lo ihanga prometió, ryayo y nk'uko nos yabisezeranye lleve con Él a la nuko cena de las ikatujana bodas nayo del mu mazima Cordero. y'ubukwe bw'umwagazi w'intama Ese es el mensaje de hoy, el ubwo nibwo misterio butumwa de lo que bw'uyu vio Juan, munsi ibanga pero ry'ivyo que no yohana pudo yumvise ariko escribir. ntiyashobora kuvyandika Y estaremos viendo hasta donde Dios turaza nos kubiraba dé rero kugeza aho imana a iza kutwemerera y kugeza kuvuga a mostrar ndetse no por medio de los kutwereka mensajes biciye mu escritos y todo butumwa eso bwanditswe lo ndetse que n'ibindi n'ibindi tenemos que escuchar y ibyo recibir dutegerezwa para seguir kumva no creciendo kwakira en el kugira ngo conocimiento tubandanye de su dukura programa. mu bumenyi Nosotros no bw'umugambi deseamos wayo estar aquí ya twebwe mucho tiempo. ntitwifuza kumara Las cosas igihe en el kinini mundo cyane están ngaha muy difíciles. ibintu byo ngaha ku Y lo isi que deseamos, byagoranye lo que cyane anhelamos, icyo es irnos ya de twifuza aquí dushaka ni a ukuva la hano cena de las bodas tukaja mu mazimano del y'ubukwe Cordero. bw'umwagazi Y por w'intama eso es nico gituma que rero estamos en esta etapa turi muri ino ntambuko twihuta dando todo dutanga lo byose máximo ibikwiye para kugira recibir esa enseñanza, twakire izi para nyigisho recibir
kugira ngo twakire bimwe Yohana yumva ariko ntiyabyandika. Mwese mugire umunsi wuzuye imigisha myinshi, kandi musengere mwe Data Miguel Bermudez Marine, Imana muhezegire cyane, kandi nawe nyine Imana mukoreshe cyane muri kino gitondo kubw'umugisha w'ihanga ryose ry'Imana. Imana ibahezegire kandi Imana ibarinde mwese.